turabaramukije mwese bakunze b'ikiganiro haracyariho ibyizigiro. Amahoro y'umwami Imana nakomeze kubana namwe. Haracyariho ibyizigiro ko wakomera, haracyari ibyizigiro ko wakizwa, haracyariho ibyizigiro ko wahinduka, haracyari ibyizigiro kijya ndoto yawe wayigeraho, haracyari ibyizigiro ko wakubaka inzu ikomeye, haracyari ibyizigiro ko nawe waba rurangirana utarapfa niwihebure. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu bukomeze kubabaho. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana soma mu gitabo cya Yesaya 55 umurongo wa mbere ndetse n'umurongo wa kabiri. Aravuga ngo gutumirirwa ubuntu. Yemwe abafise inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafise amahera nawe naze. Nimuze mugure murye, nimugure vino n'amata mudatanze amahera cyangwa ikiguzi. N'igituma mutanga amahera kugura ibitari byo kurya nyakuri, n'igituma mukorera ibidahaza. Mugire umwete wo kunyumvira, niho muzorya ibyiza, ubugingo bwanyu bunezerererwe ibishayagirana. Amen. Turafise ikigwa twatangiye gifise teme cyanye ijambo ry'umutwe riravuga ngo abantu batemererwa kunywa inzoga. Hariho video twigeze gutanga tuvuga umugwi w'abantu Bibiliya yemerera ko bonywa ku nzoga. Twaratanze uwo mugwi w'abantu Bibiliya yemerera, ariko kandi twaratangiye kuvuga abantu Bibiliya itemerera ko banywa. Ikire n'igice cya kabiri, hari igice cya mbere. Rero sindi busubire mu ntango mbabwire ivyatambutse, ariko biravuga ngo muborerwe mwemu yera, kubera inzoga igikorwa ikora mu buzima bw'umuntu nicyo gikorwa mwemu yera yaje gukora mu buzima bw'umuntu. Kubera ko umuntu aborerwa agatakaza ubwenge, ntaba gishobora gukontorora umubiri wiwe, ahubwo inzoga akaba ari ikontorora umubiri wiwe. Niko mwemu yera yashatse kuza mu buzima bwacu kugira ngo abe ari we akontorora umubiri wacu n'ibitekerezo byacu. Biri kivuga ngo abayoborwa na mwemu nibo bana b'Imana. Abitubwiye ngo ugutumirirwa ubuntu, ngo nimuze mwese abafise inyota, abafise inzara. Ngo niki gituma mugura ivyo kurya bitari ivyo kubagirira ikimazi, n'igituma mugura ivyo kunywa bitari ivyo kubamara inyota. Yamara nimuze munywe ku buntu. Yesu ari nditangaza igihe yazaga yatanze risa na rino tangazo dusomye cyane n'aya majambo dusomye mu gitabo cya Yesaya. Yavuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Yesu yongera aravuga mu gitabo cya Yohana ngo unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizadudubiza ziva indani muri we. Uwizera Kristo inzuzi z'amazi y'ubugingo, imbizi z'amazi y'ubugingo zizakwiburuka ziva indani muri we. Yesu niwe wenyene ushobora kumara inyota umuntu yarafise y'ibyisi akamushyiramo iyindi nyota. Hari ibintu abantu birukira ariko bitagira ikimazi, yamara byangiza n'ubuzima bwabo bwa none ndetse n'ubwa kazoza. Rero hari abantu Bibiliya itemerera ko bakwiriye kubaho ubuzima nk'ubw'abandi bantu. Igihe wakira Kristo wari wakira ubuzima butandukanye n'ubw'abantu. Aribyo birivuga ngo ububaye icyaremwe gishasha, ivya kera biba biheze. Kuguma ubaho nk'abantu Bibiliya ntabwo ivyemera. Imana ntabwo yemera ko umuntu yakiriye Kristo yobandanya abaho ubuzima busa n'ubw'abandi bose, yobandanya abaho cyane agenda nk'uko abandi bose bagenda. Hari ubuzima wakiriye biciye muri Kristo, aba ari bwo buzima ugenderamo. Rero Bibiliya yaratubwiye abantu batemererwa kunywa inzoga. Twari tugeze ku mugwi wa gatanu. Umugwi wa gatanu w'abantu batemererwa ni umuntu afite ubugingo buhoraho. Usomye Yohana ariya icete cya mbere cya Yohana 5:12 avuga yuko ufise umwana arafise ubugingo buhoraho. Umuntu afite Yesu arafise ubugingo buhoraho. Rero umugwi wa gatanu w'abantu batemererwa kunywa novuga ku nzoga n'abantu bizera ko bafise ubugingo buhoraho biciye mu kwizera no mu kwakira Yesu. Birivuga ngo urukundo Imana yakuza abari mwisi kwatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ufise Yesu afise ubugingo buhoraho. Twarasomye mu gitabo cy'Imigani hariya 31 aho batubwiye ngo inzoga cyangwa ikiboreza mu gihe umuntu ageze ku mfiro agiye gupfa, ariko
birivuga muri Kristo Yesu ngahigwa abantu bapfira mu mwami. Era aba Stefano ibyo yakoze bariko bamutera amabuye. Stefano yaranezerewe cyane, yavuze ngo mwami aba bantu baharire ko nibazi nibyo bariko barakora, kubera Stefano we yari yizera kima ya muno buzima hari ubundi buzima agiye kubamo. Ariko rero umuntu rero adafise ivyizigiro by'ubuzima bw'inyuma ya buno buzima, urakwiriye kumuha vino kugira ngo aboregwe, kugira ngo yibagirwe imibabaro cyane umuruho yaruhiye muri inosi maze yuruhukire neza. Ariko mwisi abana b'Imana ntabwo turiko turaharuhira, ahubwo mwisi turiko turahatangira ubuzima. Hari ubuzima twahawe tugomba kugaragaza buri difera nubwo abandi bantu. Arivyo Maraki yavuze ngo mu gihe kigiye kuza Imana izashiraho itandukaniro ry'abagororotsi n'abanyabyaha, ry'abanyakibi ndetse n'abakora neza. Iryo tandukaniro abana b'Imana murakwiriye kuryizera, kandi igituma abana b'Imana cyangwa igituma ishengero ryarinjiriwe n'isi ni kubera ishengero rishaka kubaho nk'ab'isi. Indirimbo z'ab'isi zaramaze kwinjira mu bana b'Imana. Novuga ngo isi iramaze kuzura mu ishengero, aho ibikorwa n'abapagani usanga byakozwe n'abana b'Imana. Imyambaro yambagwa n'ab'isi usanga yambawe n'abana b'Imana. Nivyo kwambara nta cyaha kirimo, impuzu zose wakwambara burya ntiwambariye Imana. Imana ntabwo ikwemera wambaye ukuntu runaka, oya, nta mwambaro n'umwe umuntu yakwambara hanyuma Imana yovuga ngo sawa, aho waberewe, aho wambaye sawa. Mugabo rero abana b'Imana birivuga ngo Imana yatugize abami n'abaherezi. Umwami arafise ingene yambara bitandukanye n'ivy'abandi bantu. Ninde yabonye umwami agenda gusa? Ninde wabonye umwami kazi agenda yambaye imyambaro runaka? No, arafise ibyo yambara bitewe n'intebe arimo, bitewe n'ikibanza arimo. Rero abana b'Imana twahawe ubuzima butandukanye n'ubw'abandi bantu. Dutegerezwa kubaho ubuzima buri difera n'ubuzima bw'abapagani. Hari umuntu yakijijwe umurebye kera ukamureba n'ubu nta shanje miriho, nta mpinduka iraba ku buzima bwe. Hari abantu babaye inzitizi cyangwa babaye igihome, ikibambazi cyo kubuza abandi kwizera no kuja mu bwami, kubera ko babandanije babaho ubuzima bari babayemo kera. Uzaca wumva abantu bavuga ngo hako nokizwa nkamera nka naka, ivyagakiza notuma ndabireka nkaba ndigumiye ukunguko, hako nokizwa nkamera nka naka. Ubundi abantu bakagombye kunezererwa ubuzima bw'abakristo, bakifuza kububaho. Cyo cyatumye Imana itoranya Abisirayeli, ibakura inyuma y'abandi, ibashira hejuru, ibaho ubuzima buri difera. Ugeze igihe yababwiye ngo indwara nateje abandi mwe ntazo nzabateza, ibyago byahuye n'abandi mwe ntibizobabaho, nimba abandi barakenye abandi bamererwa nabi mwe ntimuzomererwa nabi, ibyago bitera abandi mwe ntibizababaho. Rero amahanga yategerezwa kwifuza kubaho ubuzima bw'Abisirayeli, hama bakababaza niki twakora kugira ngo Imana yanyu ibe Imana yacu, kugira ngo ubwo buzima mufise natwe tububemo. Abisirayeli rero bategerezwa guca bababwira rino bantu ati mutegerezwa guheba ibigirwamana, kubera muri kijya gihe abantu bose cyari igihugu cyose cyari gifise Imana atari Imana rurema. Ndetse na Abrahamu nawe mbere yuko Imana imuhamagara, mbere yuko Imana imutoranya, nta bantu basengaga Imana yo mu ijuru bari bahari. Mu gihe cya Abrahamu basengaga ibigirwamana, na Abrahamu bwiwe sewe yarabikora, yitwaga Tera, yarabikoraga akanabidandaza. Na Abrahamu kumbure yaramutuma mu mangazine yiwe tugenda burandandariza, nawe yarabitandaza. Ariko kubera ishaka yari afise ryo kumenya Imana ya vrai, kubera yararabaga ati bino bishushanyo twinziza tugasohora, kubera ikibiti yinziza imvura yaguye, ese ibi byaba Imana gute? Kugeza igihe yumva akeneye kumenya Imana ya vrai. Niyo mpamvu Imana yamwiyeretse iramwihishurira. Ariko Imana kumwiyereka ni suko yari yasa yandi mahanga, oya, yari itoranije umuntu umwe kugira ngo abakarorero k'abandi bashobore kwigiraho, maze Imana imuha ubuzima bwiza gusumba ubw'abandi, kugira ngo abantu rero bahitsemo bizere cyangwa bashake bagwanire barondere kubaho ubuzima nk'ubwe. Niyo mpamvu abana b'Imana mwizerere kubaho ubuzima butandukanye n'ubw'abandi bantu, apana kwizerera ubuzima nk'ubw'abandi. Nimba abandi bagwara we warakiriye Yesu, ivyo ntibikwiriye kubigira natirere y'ivy'abandi bose. No, mu mishago ya Yesu twarakize. Imana iguha umugisha. Rero umugwi
uwa gatanu Bibiliya itemerera ni umuntu afite ubugingo buhoraho, kubera biyavuze ngo muyihe umuntu agiye gupfa. Ariko umugwi wa gatandatu ni umuntu azi ko atakiriho ahubwo ari Kristo ari muri we. Umuntu azi ko atakiriho ahubwo ari Kristo ari muri we nakwiriye kunywa inzoga. Abigalatiya 2:20 avuga ngo napfanye na Kristo ariko ndiho, yamara sije ndiho, ni Kristo uri muri jewe. Uwundi mugwi rero w'abantu, umugwi wa novuga wa karindwi w'abantu batemererwa kunywa, ni umuntu azi ko ari ingoro y'Imana. Umuntu azi ko ari ingoro y'Imana. Icete ca mbere Paul yandikiye Abikorino ibice 3 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 17 avuga ngo ni munsi yuko imibiri yanyu ari ingoro y'Imana, ari ishengero ry'Imana, Imana ibamo, Imana ikoreramo. Mugasanga umuntu inzu y'Imana yayihinduye akabare, inzu y'Imana yayihinduye roji, yayihinduye hoteli, inzu y'Imana ugasanga arayangiza. Ari abantu zose muze mureba abantu bari abantu babaswe, urumogi rwagize imbata, bari abantu amakoro yagize imbata, bari abantu inzoga zagize imbata. Muze muraba ubuzima babayeho, uzasanga n'imibiri yabo imeze ukuntu, yarangiritse nyene, basa n'abantu bameze ukuntu, bariko barangiza iki? Inzu y'Imana. Niyo mpamvu batanaramba, bapfa n'ingoga, kubera abo nyene ubwabo nibo biyica, kubera baba ariko bonona urushengero rw'Imana. Rero umugwi w'abantu ba karindwi batemererwa ni umuntu azi ko ari ingoro y'Imana. Umugwi wa munani w'abantu Bibiliya itemerera ko bakwiriye kunywa ibiboreza, ni umuntu azi ko iwacu ari mw'ijuru. Ukaba uzi ko iwanyu ari mw'ijuru, ntabwo wemererwa. Yesu yavuze ngo sinzasubira kunywa ku muzabibu kugeza igihe nzabonera ishengero. Ukaba uzi ko iwanyu ari mw'ijuru, ntiwemerewe kunywa, ntiwemerewe gukora ku kiboreza. Numva nurangiriza ahangaha, ariko ndafise ibindi bingahe mbabikiye tuzaganira muri video ikurikira. Imana iguha umugisha. Data, mu izina rya Yesu ndasenga umwene data aje kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe yatubwiye ko iwacu atari hano mu isi ahubwo ari mw'ijuru. Ijambo ryatubwiye ko tudakwiriye kubaho ubuzima bw'abisi, ahubwo tuze kuri wewe tugure ivyo kunywa n'ivyo kurya ku buntu ata amafaranga, kandi ivyo kurya n'ivyo kunywa bitugirira ikimazi. Ndamusenge we yarafise inyota y'ivyisi imuvemo, agira inyota y'ibikorwa vyawe, agira ishaka yo kurondera mu nyonga hawe, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwarahizagiwe cyane. Mbari rya mbere ukurikiranye kino cigwa, gira sabone cyangwa subscribe, usangize abandi, ugire partage. Imana igumugisha. Nugira igitekerezo cyangwa ikibazo kubwa ino nyigisho urashobora kwandika muri commentaire. Imana igumugisha.